Ballon d'Or yarayitanzwe rero ya 38 bwana bahizi. Rodrigo Cascante wa Man City yaraye ahawe Ballon d'Or. Ariko benshi bona ko batabihuruje ko na France Football bati iyi Ballon d'Or yibwe Vinicius Junior wa Real Madrid. Inyuma yuko gushika ko gatandatu kuri Clasico umusore ndetse n'abamwegene ndetse na Madrid bari bazi ko ari we azohabwa Ballon d'Or. Muga mu gatondo ko ku munsi w'ejo biza kwamenyekana ko burya amahirwe menshi ari ya Rodrigo Cascante. Perez aza ko yanira ubutumire bwose yari hawe na France Football. Nta mu Madridista n'umwe yabonetse muri sare. Rodrigo Cascante aza kwatwara Ballon d'Or atambukira ku mashevi. Benshi bati atambukira ku mabeki nako ku mabeki benshi zaragi benshi bati ayimwe kuko yirabura. Ibikorwa byo yarafise birivugira Vinicius Junior yarakwiye gutwara Ballon d'Or. Kubwaho urabona ko wohuza na benshi bati ikijwe mu kinywabi inyuma y'urugo Eddie. Cyane umuntu ari honnête, umuntu ari convenable mu yandi majambo. Sindi umukunzi wa Real Madrid, sinzopfa mbaye sindi umukunzi wa Barcelona. Mugabo ibintu Rodrigo Cascante yakotse. Uwo cyafata pumo za Rodrigo Cascante akazishira muri Vinicius, ugafata amahaya Vinicius ukayashira mu ya Rodrigo Cascante. Tuvuze ngo uwarushe cyane kubw'umusaruro yatanze kubw'ivyo yakoze niwe afise igihe gito cyo kubaho. Rodrigo Cascante umuzi we zagiye muri kwa Vinicius demi kombye twoca tuvuga ngo sezerisi, ariko witwa pomo zawe zagiye muri Rodrigo Cascante azobandanya baho. Mu yandi majambo uyu musore Manchester City mubuze. Niba umudugu ufise amapina 3 twahita tubona ko Man City kugira ku niba umudugu ufise amapina 4 twahita tubona ko Manchester City kugira ku mapine agira kuri 2. Hari gihe Vinicius atigeze atsinda Jude Bellingham ahekari ya Madrid kugeze yaho bavuga ngo Jude Ballon d'Or, ninde ariko aravuga ngo Vini Ballon d'Or. Twatangaje Copa America uru rusore baguze ruko ruritsitara kubita umupira gatanguza amazuru Enrique Felipe Ferreira. Vinicius yari karira manta muri Copa America. Natangaza mu match ndababwira abantu ni ese byukuri ibi bintu nibiki. Mugabo kubw'uburyohe bwa Champions League Vinicius Junior ndemera ko yagize uruhara. Kubw'uburyohe bwa La Liga Vinicius Junior ndemera ko yagize uruhara, kandi ruraguye rugaragara bivanye n'igenda ry'uwitwa Benzema. Vinicius A27 ugwego gwiwe rugenda ruduga buri munsi mugabo tugerageze turaba uwatwaye EPL zibiri zikurikirana. Ndavuga uwatwaye EPL ya 2023 siko saison ya 2022-2023 saison ya 2023-2024 EPL zikurikirana. Umusore afisemwo icitwa FA Cup, umusore afisemwo icitwa Champions League, umusore afisemwo igikombe gikomeye ku mugabane wa Buraya, igikombe kiri continental elo, yatsinze igihugu gikomeye nka France. Umusore yikurikiranije ero na Ligue des Nations, umusore yatowe nk'uwaranze tournoi. Uwo muravuga ngo bamuhaye Ballon d'Or kubera ko ari umuzungu? Byukuri uwo kuba kuvuga ngo bamuhaye Ballon d'Or kubera umuzungu? Afise trophée 8 mu myaka 2. Ikindi naco nituvyirengagize Vinicius afise 24 ndiko navuga nti ukurugero rubandanya rudo 26-27 azoba ari umusore ahiye cyane, sinzi ko wagitaho siko ikintu Edine ko ndakubwira. Twibuke ko hari ibintu bibiri bishobora kuba byarakoze kuri Vinicius, aho mbere na Real Madrid yatangaje ko UEFA bino bintu yavyivanzemo. Iravuga ngo nimba hari umukinyi yatwaye Euro, umukinyi afise Premier League zibiri, umukinyi afise Ligue des Champions, yatwaye ama FA Cup n'ibiki akaba yararanze tournament y'iwacu, Ballon d'Or ikabigira itangirwe ku mugabane wa Buraya. Nitonde, hari amakriteri abiri mwavuze ko muzorabirako. Hari n'ikuvuga ngo
performance individuelle ivyo wewe wakoze nk'umukinyi ku gatwe kawe ingene wabaye decisive ni ukuvuga ngo uko uri kuritwara muri Espagne genda witware kuri ya anye muri Copa America wongere witware kuri ya anye mu yandi mashampiyona hamwe rero n'ingene witwaye mon cher ami n'ibyo bikombe la classe et le fair play hariya bo bavuga ngo icyo bita impressive character hariho performance mu gifaransa performance individuelle le caractère décisif et impressionnant hamwe na premier hari bitwa performance individuelle et le caractère décisif et impressionnant deuxièmement l'aspect collectif et le trophée remporté et en fait la classe et le fair play. Uyu musore Rodrigo Cascante yaravyujuje vyose. Uyu Vinicius yatutse abahagarikiza. Uyu Vinicius yagwanye mu kibuga. Uyu Vinicius yabwiye umukinyi wa Mallorca ati wewe jende umukinyi w'umupira w'amaguru ariko wewe ugomba ukina imyaka ni bari mu kibuga no ushobora kugukoresha mu rugo kandi ukina umupira w'amaguru. Iki kintu cha fair play ingene umukinyi yitwara mu kibuga niyitware nk'inyamaswa niyibone niyige ku bandi ntabwire n'ababandi ntakina n'inzigo. Umugabo uzwi ku izina rya Cascante yarabikurikije ibikombe yarabitwaye ekipe yiwe performance irazifise uruhara rwiwe ruragaragara. Je kubwanje vuga ngo football yisubije icubahiro Ballon d'Or yagiye kuyimerita nubwo bari kuya Vinicius Junior ntaco byari ko abitwaye mugabo twari kwinjira tukaraba eske France football na UEFA ivyo bavuze premier ma France football ivyo bavuze babikurikije tugende rero turabe nimba Vinicius yagize baroro byiza yongere yige ingene azitwara mu kibuga. Meshereza miduskaje iminota mike tukari kukija ko ndumva ko ushaka kubona ko Rodrigo yabimerita mugabo aho nakarenganyo kabaye ku Man City yatwaye Premier League Rodrigo ntigeze bamire joueur ntago yigeze banomine zibiri zikurikirana. Oya ndiko ndavugiye ijya yindi yose pa on compte pas nirimwo Messi yatwaye Ballon d'Or cyane harura banza ureke ndakubwira ku dimonde yabaye banza ureke ndakubwira isi Ballon d'Or ya saison 2023-2024 batanguye guharura no cyamo bya 2022 Ballon d'Or barabivuze bageze mu gatanu oya championnat byahindutse kuva Messi yitwaye mu kwezi kwa 12 ukwezi kwa mbere kwatanguye baharura none Premier League Rodri ya 2023 ya 2022-2023 yitwaye none numva ko ndiko ndakubaza numva ko batanga guharura ryari mu kwa mbere sikuvuze bayizikuvuze ni batanga sigura mu kwa mbere sibyo none woja guharura konzi Premier League regeni Ballon d'Or 2024 Premier League ya izo ziruvuze imwe itakanye mu gatanu 2023 yindi mu gatanu hari ya 2024 nanumva iyo woyishiramo gute ijya nirimo niyi yuno mwaka wa 2024 atawukaye umviriza Premier League zibiri FA Cup imwe Champions League imwe Super Cup kuko ile Champions League itwaremwe muri mwaka wa Premier League ukigarukemmo igikombe c'ama club Ligue des Nations hamwe na n'igikombe bita Euro ivyo Vinicius yobikora 2022-2023 UEFA Champions League yaranze urukino 2022-2023 UEFA Champions League Player of the Season 2023 mano kufata season zibiri ndiko nakubwiye witwa Rodri reka turangize icyatumye novuga ngo reka turangize iganiro nawe ni ngaha na Sandri nasuzogera je utaranyumvisha ko hari ibikombe bibiri atwaye bya Premier League bibi rero yarayatanguje izuru ku birori vya Ballon d'Or
umusaza bamuciye ari kumwe na Florentino Perez bamuciye inyuma gusa jewe nagaye mvuga imyitwarire ya Florentino Perez yewe niko bimeze ijya nyitware ya Madrid bibazo mengo football niho bayi yabo ni football sigwabo none umukinyi Nancho Messi cyangwa Cristiano batonze mu birori baratwara Ballon d'Or oya bagize inzigo berekanye urwego ruto umwaka Messi yitwara harandi bavuga ngo ararenganijwe inyuma y'amasaha make Messi atwaye Ballon d'Or yashyize kuri stat ya Instagram felicitation Lionel Messi none uri Madrid ngo nuko Vina tayitwaye ukaca usivya delegation yose oya nabonye abantu banamubesha ngo meyerewe monde ngo umukingo no mukinyi w'igihangange ku isi ngwiki musore bareba muri kabisa uko manye tujaye nawe baraye kuja mu biharuro byinshi kuko ibiharuro by'ibikombe muri ero burya na Dani Carvajal uravye tumushize ku munzane nuko nyene ngera mu defenseur yoba yaranabonetse cyane burya Rodri ivya afise ibikombe yatwaye na Carvajal tugiye kubiraba Carvajal afise La Liga na Champions League undi afise Premier League na Super Cup Carvajal afise La Liga Champions League na Euro ariko yari gutanwa mu kibanza cyane nka Jude Bellingham mushiri imbere ya Carvajal gute urabiye kuki Jude Bellingham nyina n'amatora no kureka ndagushimira ugize neza cyane n'ikiganiro ntahe nshimira abantu baraye bahaye Rodri Ballon d'Or apuna ngo Vini ntayo ya Amerika na gatoya oya no kuri ntayo ya Amerika se ko mbona ngo bahizo bishaka kunyusura kumviriza ngo bayizera ko avanga ibintu Masaro Patience mugiye ndibaza ko ivya Ballon d'Or n'ibindi ni mwijoro je mvuze ati Azad Romance binakunda mutumire bahizi Beni Bertrand ubundi aze abahe ibiharuro by'umwene Vinicius tarakwiye Ballon d'Or kono ko yavabwe yanko bon urumva muri ibi bintu jewe sinkinya umufana ngo yombwira ngo ya Merita Vinicius kuko abahagaze mu mwanya wo kubafana Real Madrid quand même man iyi Ballon d'Or ariko Carvajal gusubana Vinima warashije ubu ni kuvuze muga abantu bo bari bamaze kwiha Vini umwana yitwa Vinicius Junior yabwiye jo wundi Pablo Gavi kurukino kwa Clasico bro imani guhezagira amasaha amusunuye gava mwereka ati bitsindo bine vyaroye namubwira ati kwa mbere fise Ballon d'Or imani guhezagire nshimira na Clovis kize neza cyane mukani higaniro ntatu usura muri Classic Sport ku message ariko Azad Romance nimba nyumva ku message atumire nako mwijira mutumire uyu musore abahe ibiharuro byongene Vina tarakwiye akantu ka fair play wanakwagira indero akantu bitindero muri football mane bahezagira